rimwe Gitugutu 2024. Ejo mu gatondo hatekanywa ikirere kirimwo izuba n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara za Mwaro, Gitega, Kayanza na Ngozi aho ipimo zo kw'idogere Celsius 14. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose kiretse mu ntara za Muyinga na Kirundo kirekizwa kimwo ibicu vyinshi, nayo mu ntara za Ruyigi na Cankuzo hakazogwa imvura irimwo imituragaro. Ipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Kirundo aho zo kw'idogere Celsius 28. Ejo mu gitondo hatekanya ko izuba rizoseruka isaha 12 zibura iminota 20 rirenge isaha 12 zibura iminota 7 zo ku mugoroba. Akaba ari ngahagarukiye amakuru atekanya ikirere kuri wa kane mwayategura n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari biyo natyo y'inka ayabashikirije umugoroba mwiza.